people, today I am free. I am free because you never forgot me. Hamwe mucamanza abibone bigaragara ko hariho yahengamye kubera yari yigiturire. Uwo mucamanza bace bamuha abe aronka igihano c'akarorero. Afutwe mu butungane amadroit yose munyagihugu afise bayamwaka. Donc abigicibwa muri societe. Aho rero ico gihano kizotuma n'abandi bose batangura guhesha babahane bimwe by'akarorero akazi ntazofashiye kuronka kuri leta y'u Burundi ntazofashiye kugira amatora donc bamwemere droit z'umusitwaye wese abaho mu gihugu. The day is coming when we will all be free. Leta ni giki nyagihugu leta ijejwe ibintu bitatu vyonyene mu gihugu. Ubwa mbere ni security y'igihugu, bwa kabiri n'ubutungane, no gushiraho imigambi ibereye kugira ngo economy y'igihugu itere imbere. Uyu ugiye kurabara muri ibi bintu bitatu bakabiteremukako uwo ari wese ubutungane bwataza kumukurikirana kuko iyi ndahiro ataza kuba indahiro ikomeye cyane idahabwa n'uwo ari we wese no kuvuga ni nk'icizera abanyagihugu baguhaye. Free from hatred, free from fear, free from killing. You are young, you will live to see the day, and if I don't live to see the day, you better believe it. Bahitangwe kwica data mu nyuma ati na wa mukobwa reka dukureho 93 aho kuri papa hari 72 93 ati nurya reka dukureho ugasanga nibikwirikirane ko ataguhana. None rero ico novuga nuko hoba abantu b'injyamunya abagabo barinda bamwe tuvuga ngo naka n'umugabo nani ngo arafise ijunja tugira abantu bijunja bavuga ibintu ntibihereraho bavyubahuka bakavuga ati ndakira canke ndapfa mugambe mpiriye ukuri. Ni igihugu canje ngwani abanyagihugu ntibaba abantu bavuga ngo reka ngo ndabe ko ngoca ngo mbeho kabiri ngo mbe ndabaho kabiri ugasanga naho kabiri ntakabayeho ryajambagiye aripfanye. I'll be there. This is my home. Ico bita ntuzenya hote Trahison tugisanga mu ngingo y'ijana na 17 y'ibwizwa shingiro ry'u Burundi aho batubwira bati umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ivyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse iyo yahemukiye igihugu. Kiretse ndasubiramwo kiretse iyo yahemukiye igihugu. Ahemukira igihugu gute none? Umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Ndasubiramwo umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro canke amabwirizwa agakora n'impaka ibiteye kubiri ni neza y'igihugu bihungabanya bimwe bikomeye ubumwe bw'abarundi, amahoro mu gihugu, ubutungane kuri bose, iterambere ry'igihugu canke bityoza cane agateka kazi na muntu nk'ivyo byo kudahana n'ihonyabwoko. And I'm home to stay. Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE-BURUNDI ribicishije kuri radio yayo RADIO REVEIL la voix de la justice. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe aho uno munsi tuza gucijya nino imikorere y'igisata c'ubutungane muri studio. Tukaba dufise abatumire batatu. Wa mbere akaba ari Adamo niyo nkuru akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wa kabiri akaba ari Spesi Karitasi Meya akaba ari mu gihugu c'Ubudagi. Uwa gatatu nawe akaba ari Madame Gloriose Kabareke akaba ari mu gihugu cha Denmark. Nawe ugiye kuremesha kino kiganiro akaba ari Prof Munezero ku bwa RENAPE-BURUNDI. Sangwa ikaze. None nimwirwa muricarana n'abantu barenganywa mu bucamanza mwese. Haraho nigero bona ahantu mu kabare umuntu yarenganijwe mubonye uwacirwa ngo dagoda je muri ako kabare murigera bumujako muti warenganije umuntu. Tasking ya pande solidarity niko bimeze.
umuntu yarenganijwe neza araza akidoga mwumva uwamurenganije agacaza mugaca musangira urwagwa ntiwigere umubaza ngo kubera iki warenganije ujya igihugu kizokira gute kimeze umucamanza ahejeje guca urwagondagonde kandi ubizi agaca gusorora muyo yariyemo igiturire kandi ukumva kunezerewe. Abarundi batari bake baribaza ibibazo bitandukanye ku gisata c'ubutungane, aho n'umukuru w'igihugu rimwe na rimwe acishamwe akavuga yuko imikorere y'igisata c'ubutungane idashimishije kubera yuko bene igihugu batari bake bategezwa gutunganirizwa biciye muri ico gisata. Usanga bagenda baridoga bavuga yuko utuna turiya tutagenze neza, gasanga bamwe na bamwe imanza zabo ntizaciwe nkuko zategezwa gucibwa. Ivyo vyose rero bikaba vyerekana utunenge tugenda turibonekeza muri ico gisata. Muri iki kiganiro turaza kubice ijya nino ndetse tunatange na zimwe mu mpinyanyuro twibaza yuko hamwe zoshirwa mu ngiro igisata c'ubutungane gishobora kunagurwa, ikigatanga icizere ku bene igihugu abene Burundi bakishimira kuba bafise urwego rushobora kubatunganiriza. Kira noneho igisata c'ubutungane muri RENAPE-BURUNDI tugifata yuko ari nka colonne vertebrale canke igiti c'umugongo canke inkingi y'igihugu, ukubera yuko iyo urwo rwego wifashe nabi imikorere yago itifashe neza birashobora no gutera umudugararo mu gihugu, ukaza gusanga ibitari bike birahononekariye. Tubaza yuko nk'abagiye ku rugamba barashobora kugira ico bavuze cyane cyane kubera yuko vyagiye bigaragara neza yuko ivyagiye biteza intambara mu bihugu haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu ahaniniya vyagiye biva ku karenganyo abene igihugu bagenda barakoregwa. Tutarambiranye reka duha kanya abatumire bacu kugira bidondore mumenya bo mu teramanya baribo. Turahera kuri Adamu Niyonkuru. Adamu Niyonkuru turabaramukije. Ego menda baramukije cyane mumenyesha makuru, muragize neza kuduhamagara kuri Radio Renape. Murahawe ikaze muri iki kiganiro, mwidondore abariko baradukurikirana kugira bamenye Adamu Niyonkuru ninde. Murakoze cyane. Adamu Niyonkuru ni Umurundi yavukiye i Burundi gihe ca 1993 arahunga hari amagume, hanyuma aronka igihe cyo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2007, aho maze imyaka yose kuva 2007 gushika n'ubu mu ntara ya Texas. Ego Adamu Niyonkuru muri iki kiganiro uza guhagarara nkande? Muri kino kiganiro nza guhagarara nk'umuntu asanzwe afite utuntu dukeya ashoboye kumenya kubijanye n'amategeko, kubijanye n'ukuntu ubutungane butegerezwa gukora mu ntange n'uburorero mu bihugu kanaka bigenda bitandukanye, ukunda abandi bagenda babikemura. Nza kuba mpagaze cyane mu bijanye n'amategeko kuko niho umengo ndatahura cyane. Urakoze cyane. Reka dusimbize duhe ijambo Madame Kabareke Gloriose mu gihugu ca Denmark. Madame Kabareke turabaramukije. Mwaramutse nyakubahwa umenyesha makuru, murakoze kumpa ijambo. Jewe amazina yanje nitwa Marie Gloriose Kabareke, ndi Umurundi kazi yavukiye i Burundi, hanyuma kubera amakuba yagiye ashikira Burundi ndi nkaba narashoboye gukinjura mugo nkinjura mu bihe bitameze neza mu gihe inyuma aho bishiye ndadaye twaraciye mu bintu bitoroshe byo gukinagizwa. Hama ncansanganiro tuje narahungiye ngaha muri iki gihugu ca Denmark, uburo niho mba kuva mu 1995 ndubatse nkaba mfise n'abana 4. Urakoze cyane kuri uwo mwidondoro uduhaye. Turibaza yuko uza kutuganirira vyinshi ku bijanye n'imikorere y'ubutungane ngaho mu gihugu ca Denmark. Jewe nza kwibanda ku karenganyo cyane mbona jewe canka abandi vy'umwihariko mbona ingene la justice burundaise igenda irarenganya abanyagihugu. Urakoze cyane. Ugira gatatu tugira duhe ijambo ni Madame Space mu gihugu c'Ubudagi. Madame Space turabaramukije. Ndabaramukije cyane, nongera nshima kubona mumpaye ijambo. Jewe ndi Umurundi kazi yavukiye i Burundi,
hanyuma nkaba ndi ngaha mu Budagi nk'impunzi ndi ngaha mu Budagi nk'impunzi naho noba naronse igihugu nguma mbona yuko hariho ibintu mu Burundi bindaba na cyane muri ibyo bintu amategeko by'ubucamanza biraba igihugu cyacu kuko nashyitse ngaha nk'umuntu abaye impunzi urabona abafise ibintu byinshi aba yaraciyemwo bimubangamiye na cyane ndi umucikancumu 1993 nkaba nashyitse ngaha merewe nabi cyane nasa ubuzima ngaha n'ubu ndabukesha ubu Budagi bwunze ubumwe buba bwarashoboye kumfasha nkaba n'ubu nk'ihema. Urakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze muri iki kiganiro impamvu yatumye tugitunganya ahaniniya nk'uko musanzwe mubizi shirahamwe RENAPE-BURUNDI dukora twisunza amategeko na nuno munsi ntabwo twiyadukije twatunganije kino kiganiro twisunza ahaniniya ingingo ya 73 yo mwibwizwa shingiro ry'Uburundi yemejwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho ivuga iti tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Mu Kirundi twavuga tuti umuntu wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro, intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Naho nyene ku butungane kuri bose twe duhagaze aho tuza kubikijya nino twagira ico duterereye ndetse tukagira n'akajambo tutekera leta y'u Burundi kugira turabe yuko ico gisata co nagugwa. Adamo niyo nkuru duhereye iwawe igisata c'ubutungane kiri mu bisata vyidogegwa n'abatari bake bavuga yuko imikorere yacu isa nitameze neza na cyane ndetse nk'umukuru w'igihugu wewe arero akavuga yuko ubutungane bw'u Burundi buryoza bene gihugu butabatunganiriza bwisunze amategeko yanditse ndetse uri muranaraba na bimwe mu vyaha bavuga yuko bishobora gutuma umuntu aburana ava mu mvuto ari hivyo ministre de la justice Domine Banyankimbona eruka gushikiriza aho yadondaguye ibishika kuri 5 ariko tugiye kuraba amaboro y'u Burundi tuza gusanga igitigiri kinini hafi bice 98 kwijana ari by'abantu bapfunzwe bataraburanishwa. Adamo niyo nkuru we yubonye imikorere bene iyo yaho umuntu afatwa agapfungwa ataraburanishwa ahanini yahirengagijwe ingingo ya 40 ivuga iti umuntu yagirijwe icaha afatwa nk'umwere gushika yagira icaha hakurikijwe amategeko mu ntaye y'icese kandi yaronse uburyo bukwiye bwo kwiregura. Uno munsi dusanga abatari bake binzizwa mu mvuto umuntu aravuka mu gitondo akatelefona akavuga ati mfatira naka azoburana ava mu gasho. Adamo niyo nkuru yubonye iyo mikorere we nk'umuntu kurikiranira ivy'amategeko hafi nk'umuntu wihweza imikorere y'ibindi bihugu bikubwira iki biguha imaji? Egome muragize neza cyane. Ubwa mbere ho nagomba mumfashe nshimire uyu mwubahwa nyene cubahiro w'igihugu cacu avuga ukuri iyo ubutungane bukora nabi mu gihugu hangirika ibintu byinshi cyane iterambere ntirishoboka umutekano ntushoboka abanyagihugu ntibabaho biyaguye banezerewe. Ego ibitijana kwijana n'ukuri ukuntu kudasasanguye. Ngarutse rero kuri iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu hagarara kuri telefone ahantu akavuga ngo nimumfatire naka gende muri mugasho nzoja kumutora no kuvuga ni honyanga by'ukuntu ubutungane buterezwa gukora. Kabiri ni kwinjirira mu kazi k'ubutungane kandi udasanzwe bifitiye uburenganzira. Ubutungane ni wafise uburenganzira bonyene bwo kuvuga ati umuntu n'umufate naho nyene haciye muri process sovuga gusa ngo nimuze jaje kanaka nashobora kwihagarara ahantu ngo nimugende mu mufate mu munzanire mutagira intozi. Ndakunda kwishimikiza cyane ahondi mbere yo kuba gufata batuza kumanza kugira amatohoza. Aya matohozwa yakogwa bakayatwara imbere y'umujaje canke y'umucamanza. Umucamanza kiga ko akaraba ko vy'ukuri ry'amatohoza bagize atakabonero karimwo umupolisi canke umuntu wose yakoze iryo tohoza atarenganye atahunyanza amategeko ari yose y'igihugu canke amategeko mpuzamakungu. Maze kuboneka uko rero jaje acatanga ivyo bita manda dale. Iyo manda bayitanze bakaza bakagufata bakagutwara mu gasho bagushikanye mu gasho ufise amasaha 72
kugira ngo judge agaruka kubwira ati ikesi tukwagiriza ni kugira ngo uburitegura nimburondera umavoka umurondere ibintu nk'ivyo kugira ngo umenye ikigufasha. Iyo amasaha 72 aheze ata kintu kigufasha kihari, ata vyemezo bihari bituma bagushira mu mvuto, nta kindi kintu bakora baca bakurekura ugasohoka ugataha. Gutaha rero kubera ko leta yagufashe mu makosa atariyo, judge verification yakoze itameze neza, urafise uburenganzira bwo kwitwarira guhera kuri urya muntu yagufashe gushika kuri burya bucamanza bwagushize mu mvuto ndetse na leta kubera bahonyanze constitution y'igihugu canke amategeko agenga igihugu. Ivyo nyene urabivuze binyibutsa article ya 23 yo mwibwizwa shingiro umva kwivuga ivuga iti nul ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes. L'État a l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. Mu Kirundi twavuga tuti nta muntu numwe azorenganywa na leta canke inzego zayo. Leta itegerezwa gushumbusha umuntu uwari we wese yarenganijwe bivuye kuri yo canke bivuye ku nzego zayo. Uno musi turavye mu gihugu c'u Burundi abatari bake baragenda bagapfungwa bagakubita y'imyaka n'imyaka, abandi bagakubita y'imisi, ukaza gusanga wona agomba n'ikiringo c'agategekanyo gitegekanijwe ugasanga cyane arenze. Turashaka gutanga nk'akaroko kuri kumurimyi Karoli Mbonankira yapfunzwe ikiringo gishika imisi 40, apfunzwe n'uwitwa Ndagijimana Vincent, haza kuvayo arataha ntagira inkurikizi nimwe iba. Turashaka kuvuga kandi n'indika y'uwitwa Ndurenga Deo nawe nyene ubari mwararangiza ikiringo c'imyaka 2 mu mvuto, ari mwarakurikana urubanza rwiwe ari mu gasho ataragirirwa n'icaha. Uno munsi uyu muraraba kankizo z'abantu bapfungwa n'inzego za leta canke n'abandi kugahererekane bakavuga ati mpungira naka ndafise ivyo tuma ndamupfunga vyiwanje mbona, akagenda gapfungwa bwaca kabiri akezwa agatamuhira ntagire inkurikizi nimwe ikurikira ngo bashoye kumushumbusha. Wewe wibaza yuko ibi vyerekana iki ku kijanye n'imikorere y'ubutungane bw'u Burundi? Mu mbabarire no kuri ndaza kwivuga vyerekana ko ubutungane budakora neza, budakora akazi kabwo. Ikindi gira kabiri no kuvuga leta tuyishira imbere kugira ngo iduserukire. Akazi kayo no kutukingira umutekano wacu no mu vyacu no mu vyo dukora vyose. Hajya kugira ngo ituje hejuru kuko nitwe tuyishiraho. Akazi kayo ateza gukorwa. Iyo ibintu nk'ibi bibaye kenshi amareta agakora ibintu nk'ibi nukuri ukuswe kubera nta gihugu na kimwe kwisi kitasinye declaration ya human rights. Numve ngo igihugu gifise amategeko ya naye ntugire ngo nahandi hantu babikura hanyene kuko bose barabisinye ko nukuvuga amategeko namwe kwisi namwe usivye ko gusa usanga mu gihugu kanaka bivanye n'imigenzo n'imikorere bagenda bashaka kutuntu duke ariko namwe nk'iyo article hejeje kuvuga na article y'icenda ya Declaration of Human Rights. No one shall be subject to random choice of arrest, detention or exile. Nta muntu numwe yofatwa kubera gusa bavuze ati naka tumutware mu gasho canke bakamufoshinga kumushira mu mvuto atampamvu, bakamwirukana kumuhungisha bakamufosinga kuja guhunga nk'ibyo twabwiye turabona mu myaka yahera mu bihugu by'iwacu. Urakoze cyane Adamu, tunibaza yuko twazakuronka kandi kanya. Reka tuje kwa Madame Glorieuse Kabareke mu gihugu ca Denmark. Madame Kabareke, mwumvise ikibazo mwe uno munsi iyo mubonye imikorere y'urwego rw'ubutungane bw'u Burundi mukaraba imyidogo yaba yanyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi canke iri mu bene gihugu, mwebwe uno munsi bibaha imaji yihe? Kiwe nobanza nkashimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Urabona yuko agerageza kubona ikibazo aho kiri mu Burundi ko ikibazo ca mbere gikuru habuze ubutungane. Yaragishize mu kibazo nyamukuru ariko uri kuraraba nta kintu kinini yakirakogwa kubera ababishira mu ngiro umenga siho bari.
amategeko burya ariho mu gihugu ariho aranditse mugabo nta na rimwe bayakoresha mu Burundi ugiye kuburana hatsinda ufise umufuko shaka uba ufise ukuri kumeze gute ntuzopfa utsinze urubanza uburana n'umuntu afise umufuko imanza z'i Burundi zama zadindiye jewe ndiko ndaraba cane hari imanza nyinshi hariho amakosa menshi yagiye araba mu gihugu yabuze umuntu n'umwe ayadadanura yuko rero abarundi barimenyereye akarenganyo bakavukiyemo bagahuriramwo nta nico bibabwira kurenganya umuntu vyarabaye la vie de tous les jours nta nisoni bakigira ingene l'histoire y'u Burundi yabayeho raba ingene abantu bagiye barapfahera kuri kwa gasore uhere kuri bajya bangenda ndumwe bose barapfuye imanza zabo nta numwe ntabona icyo niyo zaciriwe nta numwe abona ingene baziciye raba 72 abantu baratikiye imanza ntiziracibwa baremeje genocide iremezo yemeje kizigenza ari we novuga ko ari we ntuze magistrat supreme cyangwa magistrature supreme nawe nyene itegeko rihana ihonyabwoko ntarari jewe nibaza rero yuko n'igituma abacamanza baguma bavyonga mu bucamanza harakwiye yuko umukuru w'igihugu ari wo wa mbere atanga karori akavuga ati ibintu byo kurenganya birahagaze ngira itegeko ribuza kurenganya umuntu bihere ngaho hanyuma n'abandi rero bajya abacamanza nabo bace bashikira jewe niko ndabibona. Madame Kabareke urakoze kuri iyo ntererano ushikirije vuze ku kibazo kijanye n'umukuru w'igihugu atarasinya itegeko riza guhana ihonyabwoko ryemejwe imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka bikoranye hari mu Kigobe bica binyibutsa indahiro umukuru w'igihugu agira imbere yo kwinjira mu mabanga igaruka cyane cyane kuri ico nyene kijanye n'ihonyabwoko turi ku ngingo y'ijana n'indwi aho bavuga bati igihe atanguye kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu ararahira icese indahiro ikurikira ikakigwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro avuga ati imbere y'Imana mushobora vyose imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe akavuga amazina yiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose ndemeye kugwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Mu Gifaransa no bavuga bati lors de son entrée en fonction le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous reçu par la Cour constitutionnelle devant Dieu le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Moi, il énonce son nom, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi et à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectifs de la personne et du citoyen et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. Iyo ni ndahiro ya nyene cyubahiro mu gihe aja mu mabanga yiwe vyerekana neza yuko ategerezwa na ntajyo ntabwo ari ivyo turinda kumusaba ntabwo ari ivyo abarundi bategerezwa kumusaba biri mu nshingano ziwe yuko ategerezwa kugwanya ivyiyumviro ndetse agahana n'ihonyabwoko mu Burundi ryarabaye vyaremejwe ni imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka bikoranye
twibaza yuko nahiwe gusinya itegeko kugira ashobore gushikana inshingano ziwe nk'umukuru w'igihugu. Reka tuanze tuje kwa Supesi mu Budagi. Supesi we iyo ubonye akarenganyo gakorerwa abene gihugu ndetse duhereye nko kuvyaha binini harimo n'ivyihonyabwoko kugeza na none munsi bitarahanwa, we wibaza yuko ivyo vyerekana isuri yihe cyane cyane ku rwego rw'ubutungane? Murakoze ku mijambo, jeco no bivuga ko ni vya bindi nyene n'ivyo mwahejeje kuvuga. Yego. Mbona yuko nyabwoko ritemejwe nta kizokogwa erega n'ubuntu n'ubundi nta kizokogwa kuko ibintu byose bimugariye aho nyene kuko ni nk'ugwiri nabwo uramaze kubona twese n'uwo atavukiye ruguru mugangira yarabonye mu mirima iruhande yaho aba canke haca iyo ugwiri rugiye gukurira mu biterwa rurabinywa rukabizingamika ntibiheza ngo vyame ivyo biterwa nkuko bikwiye kwa none rero ubwo gwiri bataruranduranye n'imizi bakaguma bayeyemvya ko hejuru. Nshaka kuvuga nyene iryo tegeko ridasinywe hanyuma iryo honyabwoko ritemejwe hama ngo itegeko rize ry'ukuri riryubahiriza n'ubundi bintu bizoguma bimugaye uko nyene ubwo bucamanza nabwo buzoguma bumugaye kuko buzovuga ati n'ubundi gushika ubu ntaco barangira. Naravyumva hoba bogemeza iyo nyabwoko bakagemeza hama hakaza amategeko ayubahiriza umurundi wese yoza yisunga ayo mategeko akagira ikintu bita kirazira akama yisunga ubwo butungane bw'ukuri akavuga ati rya tegeko rirampana ni nakora iki. President ubwiwe wenyene abona ataca bivuze ko kandi yitwa ngo niwe mukuru abo begeranye bitwa ngo nabahanuzi biwe nkashinga amateka urabona iserukira abanyagihugu mu gihe yamaze kwemeza ihonyabwoko hanyuma nkenguza amateka uko nyene hanyuma leta yarungitse umugwi yarungitse gutohoza ivyo bintu ariyo CVR ikavyemeza hanyuma ntihagire igikorwa. None wumva turiko tuja urumva aho niho ibintu bihengamiye mu minyororo udusanga huzuye abo bantu barenganywa canke baranacumuye n'ivyo mugabo ugasanga ni ibintu bitoyi kuri ivyo kuko ikintu c'ihonyabwoko n'ikintu kiri hejuru. None umuntu afunzwe yivye nk'impene canke akiba nk'inkoko akaca herayo canke akamara iminsi bataramucira urubanza canke umuntu akavuga ngo akakwanka akavuga ngo mfungira naka ngo ujya muhimbi bagaca bacakira akazovayo ngo mureke ngo uyengira azovayo yaritonze. Urumva rero sinumva aho turiko turaja ico kintu kitaramara kuko nico catumye nabarya abantu bagwaniye abarundi bakavuga bati bikure ko ibi bintu byazingamitse Burundi imyaka 50 aho bakiciye abantu urabona agenda ngaha kubera bahitangwe kwica data mu nyuma ati na wa mukobwa reka dukureho 93 aho kuri papa hari 72 93 n'urya reka dukureho ugasanga nibikwirikirane ko ataguhana. None rero ico novuga nuko hoba abantu b'injyamunya abagabo barinda bamwe tuvuga ngo naka n'umugabo nani ngo arafise ijunja tugira abantu bijunja bavuga ibintu ntibihereraho bavyubahuka bakavuga ati ndakira canke ndapfa mugambe mpiriye ukuri. Ni igihugu canje ngwaniye abanyagihugu ntibaba abantu bavuga ngo reka ngo ndabe ko ngoca ngo mbeho kabiri ngo mbe ndabaho kabiri ugasanga naho kabiri ntakabayeho ryajambagiye aripfanye. Umva rero noje gushikumbure noba ndageza nko ngaho sinzi ko nishuye ku kibazo wambariye. Ego wacishuye neza cyane. Reka nce nsubira kwa Adamo niyo nkuru wumvirije neza indahiro umukuru w'igihugu arahira aja mu mabanga ndetse sinawe wenyene arahira iyo ndahiro harimo na vice president wiwe nawe nyene arahira yisunze iyo ndahiro nyene sinawe gusa harimo na ntuzenya na premier ministre nawe nyene arahira yisunze iyo ndahiro. Uno munsi iyo urumuraraba iyo ndahiro bisunga mu kurahira muguno munsi ukaza gusanga hari abarenganywa bagapfungirwa ubusa
hari hivyo vyaha vy'ihonyabwoko nano munsi bitarahanwa we wibaza yuko bitashobora gukwegera umukuru w'igihugu icaha bita haute trahison dusanga mwibwizwa shingiro turaza kugaruka kuri iyo ngingo. Egome cyane murakoze mumesha makuru ndashimye ko mumbajije ikibazo. Iyi ndahiro ni hamwe nyene gisatwe bw'abarundi kumbure twakuriye mu gihugu kiri gifise ikibazo tutaronse umwanya kugira ngo tumenye ibintu n'ibindi twaguma turi hasi y'abandi, ariko indahiro umukuru w'igihugu arahira uyumvirije wumva umenga ati yawo umukuru w'igihugu ni gitangaza kabisa, ibi bintu akoze i Burundi wacu harakomeye. Iyi ndahiro sinshasha, ndetse ngaruka handi nakubwira kubijanye n'amategeko mpuzamakungu ibihugu byose bisinya kuri ibi bintu. Indahiro arahiye umuperezida hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi na leta w'igihugu cy'igihanga nka leta zunze ubumwe za Amerika afashe ubutegetsi nawe nyene ni yarahira. Itandukaniraho ririre naha hiro kwihagararako perezida wa hano muri leta zunze ubumwe za Amerika yahagararako ibice 150%. Oze mu nyuma haba hari ikibazo baramukurikirana. Barakurikiranye Perezida Clinton mu myaka yahera sinzi ko muvyibuka ari ibintu yakoze bitagira intuze biramugora. Barakurikiranye Perezida bita Kaba umengo nawe atirimutse yaratirimutse ku bintu bingahe mu wundi mwanya n'ubwira ngo utahure leta n'igiki nyagihugu. Leta ijejwe ibintu bitatu vyonyene mu gihugu. Ubwa mbere ni security y'igihugu, bwa kabiri n'ubutungane, no gushiraho imigambi bereye kugira ngo ekonomi y'igihugu itere imbere. Uyu ugiye kuraba muri ibi bintu bitatu bakabiteremukako uwo ari wese ubutungane bwataza kumukurikirana, kuko iyi ndahiro ataza kuba indahiro ikomeye cyane idahabwa n'uwo ari we wese, no kuvuga ni nk'icizera abanyagihugu baguhaye ofisi uhawe ugacugira nk'umurima wiwawe ugacukora ivyo ushatse. Icibare iyo bikoze uko uburenza amategeko uburengeye ubuhemutse ku banyagihugu ubuhemukiye bamwe bakwizera bakaguha icizere kuza gusubira muri ntuze imbere raho demokrasi ikora neza amatora agakora neza usubiye mu gihe cy'amatora genda bagutowe uko n'ukuri. Ego uvuze yuko donc buba ari ubuhemu ukoze ibinyuranye n'indahiro warahiriye. Ico c'ubuhemu nyene ico bita ntuzenya haute trahison tugisanga mu ngingo y'ijana na 17 y'ibwizwa shingiro ry'u Burundi, aho batubwira bati umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ivyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse iyo yahemukiye igihugu. Kiretse ndasubiramwo, kiretse iyo yahemukiye igihugu. Ahemukira igihugu gute none? Umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Ndasubiramwo, umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro canke amabwirizwa agakora n'impaka ibiteye kubiri n'ineza y'igihugu bihungabanya bimwe bikomeye ubumwe bw'abarundi, amahoro mu gihugu, ubutungane kuri bose, iterambere ry'igihugu canke bityoza cane agateka kazi na muntu nk'ivyo byo kudaha n'ihonyabwoko bibangamira imbibe z'igihugu n'ukwikukira kw'igihugu. Sinzi yuko aho hantu muhatahura neza. Aho nyene bavuga bati sentare nkuru y'ubutungane niyo ifise ububasha bwo guca imanza z'icaha cyo guhemuka. Turabandanya baca bavuga bati umukuru w'igihugu ashengezwa n'inama nshinga mateka n'inama nkenguza mateka zikoranye kumwe zikoranye mu kigobe zikemeza yuko mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 hakozwe ivyaha vy'ihonyabwoko ku bwoko bw'abahutu, ni nazo nyene izo nzego zibiri zikorana hama zigashengeza umukuru w'igihugu. Iyo ngingo igashingwa yemejwe n'ibice bibiri vya bitatu vy'abagize izo nzego biciye mu matora yabaye mu mwiherero. Itohozwa ritegerezwa kugigwa n'umugwi w'abashikiriza manza bakukira sentare na hinyuzwa batari munsi ya batatu barongowe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika. Nibaza yuko abantu mwatahura mwese kandi tubaza yuko nawe ngo baradukurikirana
iyo ngingo y'ijana 17 barayitahura kandi twibaza yuko tutayitahura gusomvya umukuru w'igihugu nitubitahura gusumba n'izindi nzego zose zibijejwe harimo inama nkenguza amateka na nshinga amateka twibaza yuko ingingo iri mu ngingo zitegerezwa gusomwa kubera yuko iyo tuvuze ikibazo cy'ubutungane nibaza yuko ni kibazo kidasanzwe kubera ko nkuko twamaze kubivuga abatari bake bagiye bakurikiranwa cyane cyane ku vyaha vyagiye birakogwa hama hakaba impunity kudahana rero umva nk'umukuru w'igihugu ari nawe twita kizigenza w'ubucamanza adafashe ya mbere kugira ngo ahane ivyaha tureke ubona gomba n'intuzenya n'icaci ihunyabwoko gusa ivyaha bigenda birakogwa aha bene gihugu bapfungirwa ubusa bataburanishijwe ugasanga umuntu arapfunzwe ikiringo runaka akari kugwa yejejwe akava yatanindishe akababaro ahawe twaza yuko ivyo vyose nibi vyaha bimwe bishobora kugaruka ku mukuru w'igihugu muri ino ngingo y'ijana na 17 Adamu niyo nkuru we ingingo wihinsiguri yihe wumvirije ibishobora gutuma umukuru w'igihugu agwa mu mutego w'icaha cyo guhemuka ico twokwita haute trahison. Muragize neza ngo neza no wacishuye mugareka ndagasubiremo gatogira ngo umuntu aho iyi ngingo ya 17 ntagize itandukaniye na vya bintu bitatu nimpejeje kuvuga ijana na 17 murakoze ku nkosona nahize itandukaniye na vya bintu bitatu nimpejeje kubwira priorite y'igihugu niki ni vya bintu bitatu nimpejeje kubwira ni security y'igihugu n'ubutungane bw'igihugu na ni economy y'igihugu. Iyi ngingo umukuru w'igihugu atazwa kwirahira kuko si wo wenyene mu Burundi gusa bikora n'ahandi barabikora nuko nanake kubwiye iyo wihenze ugateremuka kuri iyi ngingo nukuvuga security y'igihugu ikaba nabi watazwa kubikurikirana hanyuma ubutungane ntibukore nk'ubu watazwa gukora kandi waraburahiriye watazwa kugira intuze economy nuvuga abanyagihugu bakabaho nabi kandi watazwa kubikora birimwo mu ndahiro washizemwo sinokurahira gusa ni kimwe bita ngo umugabo yihindukiza kwisoko ntihindukiza handi haro ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo yana nagovye koresha imvugo mbabarira amatwi mugabo urumva murabishoboye nuko rero iyo bishitse ukagira uko nukuvuga guhemuka uremera ikintu utati iki kintu nzogikora amakungu yose abona umuntu wese abona hanyuma vyakonera mu nyuma ugasubira inyuma bakaguhana reka ndaguha nk'akararo mwishengero nk'akararo abantu ngira musengera muri katolika canke mu masengero asanzwe iyo ugiye mwishengero urasenga hanyuma bakavuga ati ishengero amategeko naya iyo uteremutse kuri rimwe muri ayo barakora ivyo bita kuguca bakagukora mwishengero maze kubibona kandi ibi ni ivy'Imana ndetse si n'amategeko y'igihugu mwishengero ni nka justice bakoze kubera ko yandahiro wemera mu gihe winjira mwishengero batizwa utayikurikiranye. Ego urakoze cyane reka dusubire kwa Madame Glorieuse muri Denmark. Madame Glorieuse mwe mwibaza yu ingingo y'ijana na 17 yitegekanya ku vyaha bishobora kwagizwa umukuru w'igihugu akaza kwisanga muri ca bita haute trahison guhemukira abene gihugu mwe mwibaza yuko hamwe yo kwirengagiza gusinya itegeko rihani ihunyabwoko ndetse n'aba bantu bagenda barapfunga abantu ko bigombeye umunsi ukajayo ejo ukavayo ugasanga abantu baraburagizwa mu buryo ubucanke buriya wibaza yuko ingingo izohava ishira umukuru w'igihugu muri ico caha cuguhemukira bene gihugu? Ego nibaza kenshi amategeko abayanditse mugo bisaba yuko hariho abantu baza barayasemerera bakayavuga kugira abanyagihugu bamenye yuko hariho amategeko abakingira mu gihe rero abanyagihugu bazoba bazi ko hariho amategeko abakingira nibo bashobora kuvuga ati nyakubahwa mukuru w'igihugu burya uri kuraduhemukira ibintu turafite uburenganzira gerageza rero urabe yuko uhindura. Je nibaza yuko umukuru w'igihugu uravye amajambo avuga nibaza ko nawe nyene abibona ni naco gituma naguma asemerera abwira bajya bacamanza ngo bubahiriza abanyagihugu bakurikiza amategeko nico gituma nibaza yuko nawe nyene abivuga azi nawe nyene ko nawe nyene bishobora kumugirira ingaruka. Madame Glorieuse wibaza yuko kwivuga gusa yuko bikwiye twaza yuko umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo gushiraho uyu canke kumukuraho mu gihe atemura kurikiza ivyo amategeko avuga mu gihugu
wibaza yuko kubivuga gusa kuvuga ati ubutungane ntumwe buratunganiza bene gihugu wibaza yuko bikwiye gusa atanabakuye? Oya ntibikwiye mugo kujya kuntu abatera igitsure ngira birashobora gutuma hari hakarusho gusumba fata umuntu atavuga, ariko nibaza imbere no kuvuga nibije mu ngiro ababishoboye bariho. Nimba avuga ati hakabo mucamanza umuntu akabona burya gufata umuntu yabeshe mu rubanza biroroshe, kandi ko ku rubanza rwaciwe nabi umuntu wese arashobora kubibona. Ibyo rero umuntu avuga ati akagenda akabwira abakurira abacamanza ati nyabuna je ndarengana nibagereze umunyagihugu bamwumvirize hamwe mucamanza abibone bigaragara ko hariho yahengamye kubera yari yigiturire, uwo mucamanza bace bamuha abe aronka igihano c'akarorero, afutwe mu butungane amadroit yose munyagihugu afise bayamwaka donc abigicibwa muri societe. Aho rero ico gihano kizotuma n'abandi bose batangura guhesha babahane bimwe by'akarorero. Akazi ntazofasuye kuronka kuri leta y'u Burundi, ntazofasuye kugira amatora donc bamwemere droit z'umusitwaye wese abaho mu gihugu ku buryo yisanga ari gicibwa, yisanga ari kivumi. Je nivyo mbona aribyo byotuma ubucamanza bw'i Burundi bwiyambika impuzu. Noneho biranoroshe kubera yuko nk'umuntu yaciriwe urubanza hama yunguruza agatsinda ahambere yari yaratsinzwe, bica vyoroha kubona yuko abambere swat bari igiturire, swat bari babiciye n'ibigirankana kubera kamwana wa mama. Nibaza yuko mwico gihe umuntu yunguruje urubanza hama agatsinda imbere inyuma yari yaratsinzwe, ivyo vyokwerekana neza yuko abaziciye mu imbere yuko ayunguruza yuko baziciye nabi, gutyo wona gomba yaba magarama y'urubanza haba muri ivyo vyo kwirukanwa kavanwa mu butunga munuza muri urwo rwego. Twaza yuko navyo nyene vyo gico nyene ico biterera, ukaza gusanga abatari bake basigaye biyubara bakavuga bati uyu muntu nitwa murenganya ngaha akunguruza hama gatsinda imbere, bizotuma dushobora gutakaza akazi bibaye ngombwa n'ivyo mwaraburanira uze gusanga nitwebwe bice bigaruka ku gahanga. Madame Spesi muri Alemanye, we wibaza yuko umukuru w'igihugu abandanije avuga yuko ubucamanza butemwe buratunganiza bene gihugu gusa, ariko nta ngingo zo kubirukana kubafuta zimwe zirakurikira. Mwibaza yuko Barundi ari abantu bo kubwirwa gutyo gusa bakumva uko tumwe turaraba iyo ngingo 117 umukuru w'igihugu ubwiwe mu ngingo y'107 arimo ararahira yinjira mu mabanga, harimo amajambo akomeye cyane ajanye n'ivy'ubutungane. Haba muri iyo ntuzenya muri iyo ngingo y'117 itegekanya ivyaha bishobora gutuma umukuru w'igihugu yisanga yagiriwe n'icaha cugwemukira bene gihugu, cyane cyane iyo yakoze ibinyuranye n'ibwizwa shingiro. Abakora ibinyuranye n'ibwizwa shingiro ari n'umukuru w'igihugu bwiwe arahira kuri hagararira. Wibaza yuko bihindukiye nabi yuko bidashobora gutuma umukuru w'igihugu aza kuzira ivyaha ubwiwe yari gutegezwa gukinga, cyane cyane vyabo bacamanza baca imanza za ngondagonde kandi ari bajejwe ashobora kubirukana igihe cyose akenereye. Gome urakoze kandi kumpa ijambo. Jewe zabyihweje nkumviriza iryo tegeko ingene rihagaze, ndabona gose ko bishobora kumukurikirana kuko nta kibuza yuko ashobora kwisunga iyo ngingo mu kugira ngo akosore ibihari kuko niwe mukuru muri kijya gihugu. Hanyuma rero uko ateba niko cya gihugu kandi kiguma kiyama kimugara. Kuvuga gusa nk'uko uri kurabivuga ntibihagije. Nyuma uko imyaka iza niko ibintu vyononekara. Urumva rero ntibifasha ntibidufasha twebwe abanyagihugu kuvuga gusa, ivyo bavyiza bigiye no mu bikorwa ko asanzwe afise n'ivyo amategeko yishimikiza n'ayamukwirikira, kandi mu gihe ivyo bintu bitoja mu ntumbero nyayo mu butungane, je ndabona ko bishobora kumukwirikira. Ego aho nyene uvuze yuko bishobora kumukurikira, twaza yuko wona gomba haba abagize leta nkuko twamaze kubivuga, yawo umukuru w'igihugu mu ntuza mu ndahiro yewe mu ngingo y'107, haba ntuzenye icegera c'umukuru w'igihugu arahira nawe nyene mu ngingo nyene y'126
yaba umukuru wo twokwita ntuza premier ministre canke umushikiranganje wa mbere mu ngingo arahiriramwo y'ijana 38 naho izitandukanye niyo umukuru w'igihugu arahira yisunze. Aho nyene mu ngingo ya 48 ibitubwira yuko ibwizwa shingiro ari ryo bwirizwa risumba yandi mabwizwa yose. Bavuga bati amateka ngenderwa ko ategerezwa kubahirizwa mu bisata vyose vy'ubutungane, vy'intwaro hamwe n'inzego zose z'igihugu. Ibwizwa shingiro niryo risumba ayandi yose. Aho nyene ndahasubiramwo, ibwizwa shingiro niryo risumba ayandi yose, kandi urwego nshinga amateka, urwego nshikiranganje n'urwego rw'ubutungane zitegerezwa kuryubahiriza. Ibwirizwa ryose riteye kubiri n'ibwizwa shingiro riba impfa gusa. Bisigura yuko nta yindi aranje mibaho mu gihe ibwizwa ryo ryose rije rinyuranye kubiri n'ibwizwa shingiro. Munuza mu rurimi rw'igifaransa no bavuga bati les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité. Murumva yuko mu bisanzwe ibwizwa shingiro iryo bwizwa risumba ayandi mabwizwa yose. Ariko no munsi tumwe turaraba bamwe mu byo bisunga, urashobora gusanga bamwe barisunga ibitabo mana vyaha, ugasanga bacwika ivyo bacwika uko babigomba, ndetse ukaza gusanga n'umuntu nk'ivyo vyo gufatira umuntu busa bakagenda bagaterera mu mvuto bwaca kabiri ngo yejejwe akwise mw'intu zenya mw'imyaka n'iyindi apfunzwe. Ivyo vyose bigakogwa abarahiye kubahiriza ibwizwa shingiro barorera. Mwe mwibaza yuko ejo canke hirya yejo abene gihugu niba haguruka bakavuga bati non, trop c'est trop, turakeneye ubutungane, mwibaza yuko azaba barira busema? Ijambo ni kwa Damoni yo nkuru. Murakoze cyane. Ngarutse kuri ico kibazo nyene icubahiro amajambo avuga birumvikana ko afise akabonge n'intuno kubijanye n'ubutungane. Kugira ngo ubutungane bukore neza mu gihugu. Ariko nkuko abandi babivuze, naje simvuga ngo ivyo kuvuga gusa birakwiye. Mugabo umuntu yo kwibaza, mbega muri office canke muri biro y'umukuru w'igihugu hariho ibikoresho nyabakasha bwo gukoresha kugira ngo ibintu bigende neza. Uburenganzira bwo kugira ngo akore ibi bintu abikure mu majambo abishire mu bikorwa, arabifise ibi bintu. Cyane arabifise hari ivyo bita ama directives arungika ahantu, of course imanza guca mu nama nshinga amateka bikavayo bigaca bija muri justice. Arafise uburenganzira bwo kuvuga ati okay, guhera ubaho nasemerereye ko ubutungane buteza gukora kunuko umucamanza azokora iki niki agakora iki niki azohanwa bigenze kunuko agaca bicisha mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka bakavyiga ko bakaraba ko amategeko iryo tegeko nyene icubahira tanze iza guhonyanga constitution y'igihugu canke rijana na constitution y'igihugu rigaca rivaho nyene kaja muri justice bikaribaye ivyo bigaca byongera rigasigwa muri ntuze muri constitution y'igihugu. Nuvuga constitution y'igihugu ni abantu barishinga hanyuma akaba amategeko ngenderwako umuzi. Tuhita yuko ari garde-fou. Ibindi vyose biza munsi yavyo. Nukuvuga nimba umuntu yohanwa muri code penale agahanwa arenganijwe, hakaba ingingo muri constitution yerekana ko yarenganijwe. Ibijya vya code penale biba bigiye hasi, constitution yiciba hejuru yabo. Aho mfise ikibazo jewe iwacu suko amategeko tutayafise, ahubwo tufise ikibazo ca application y'amategeko. Amategeko kabiri abayakurikiza. Mwavuze ngo president wacu kumbure hamwe yatokurikiza yo havaja mu kibazo. Ucugaruka karaba mbega abantu bovuga bati president wararenza amategeko ni bande? Kuko twavuze ko ivyaha iwacu vyiranze vyigize akananira ruhore, no kuvuga nyine vyaturiwe wakoze ivyaha vyose mwagiye muravuga hari mwihonya bwoko, abishe dadaye, abishe ngenda ndumwe. No kuvuga ibitabo vy'amategeko ntibihari. Usasanguye muri constitution y'igihugu kuko isa na constitution internationale bijya namye navuga vy'amategeko mpuzamakungu. Nare code penale nayo ivoma muri constitution y'igihugu ikurikije n'amategeko mpuzamakungu. Usanga amategeko ntukica umuntu urenganije leta, wishe umutegetsi wa leta, hari ivyaha, hariho amategeko agenda kurikirana. Ariko umuntu wa mbere arapfuye, uwa kabiri leta zikaguma zikurikirana
umwe wese agatwarira ku maraso y'uwundi yondi agatwarira ku maraso y'amagufa ari munsi urumva ko hariho urugendo rurerure cyane ku bijyanye n'ubutungane mu gihugu iwacu. Ego madame Kabareke Gloriose twerekeza musozo w'iki kiganiro nakahe kajambo wotekerera leta y'u Burundi ku kibazo kijanye n'ubutungane ukurikije imikorere y'ubutungane bwo ngaho mwico gihugu musanzwe mutuyemwo igira kajambo utekerera leta y'u Burundi wari wagize ico uvuga mu vyokogwa cyane cyane kugira abantu bagire ico batinya harimwo gusezererwa mu mabanga ko vyagaragaye neza yuko acuritse urubanza gira kandi kajambo utekerera leta y'u Burundi hama twerekeze ku musozo w'ikiganiro. Kuze kuma ijambo jewe nibaza ubutungane ni inkingi y'iterambere nkuko Adamu yabivuze ni inkingi y'iterambere atabutungane buhari nta terambere rishobora mu gihugu kuko mu gihe hari ubutungane abantu barisanzura ndagiye gukora ibi mu gihugu canje nzomererwa neza nico gituma je ico nobwira leta y'u Burundi ubutungane niba kigire novuga bibe prioritaire ati duhere ku butungane tubwicarire guhera kuri nyumba kuduga hahandi umuntu wese umunyagihugu yumva ati jewe ndi mu gihugu igihugu canje ndamiriwe neza perezida nawe araba ivyo vyaha binini ariwe cane cane abijejwe ategeza kubidadanura nimba ari ryo nyabwoko narisinye ryemezwe kuko niryo rituma n'umuntu wese amenya ico atinya agatinya akamenya ati burya umukuru w'igihugu arafise ijambo urabona umuperezida ari bakaniga nuko bataramenya agaciro ka perezida w'igihugu ro niyerekane yuko ari wafise ijambo mu gihugu hama abo bacamanza nabo ukoze ikosa ahanwe afutwe jewe ndavye muri iki gihugu ndimwe ubutungane niyo nkingi y'iterambere dufise ngaha muri iki gihugu muri iki gihugu ushaka uburinde cyangwa umuntu muto cyangwa munini nta muntu numwe akurenganye nta muntu numwe urenganijwe uritwara kandi urubanza urarutsinda atagiturire gitanzwe turire gitangwa kubera ata muntu w'umutegetsi umwe arahaguruka ngo ahagurukire ubutungane igiturire coca gihagarara n'abacamanza baca baja ku murongo jewe niko ndabibona. Urakoze cyane akajambo tugahe kandi Madame Spesi mu gihugu c'Ubudagi Madame Spesi akabazo wakumvise nakaye kajambo woterera leta y'u Burundi cyane cyane nko mu gutanga cyane kuko munuza muri RENAPE-BURUNDI ntidukritika gusa ahubwo dutanga ntuzenya voix de sortie ingene dushobora gutora inyishu ibibazo bisanzwe bihari biramaze kugaragara yuko igisata c'ubutungane gifise ibibazo bitari bike uno munsi wewe wibaza yuko umukuru w'igihugu nibizihe ngingo canke impinyanyuro yofata kugira igisata c'ubutungane abasanzwe bagikoreramwo ubwabo bagico batinya ndetse abene igihugu batunganirizwe ku rugero rushimishije aho umuntu yicara akavuga ati niyo narenganywa ko murabizi yuko tuvuga yuko urwego rw'ubutungane ari ntuzenya ari urwego régulateur mu bijanye n'intuza n'imibereho y'abene igihugu aho amatati ashobora kwaduka hama umuntu akavuga ati no barutunga boro nkuko bavuga bati ni rutunga boro ugashaka kuronka ahantu uja kwitwara bakabumviriza bakagucira urubanza badahengamye gutyo ivyo ufitiye uburenganzira ivyo warenganijwemwo ukabisubizwa ataguhiga imanga canke atagukandamizwa ngo urinde gutanga amafaranga ugira ibi nibi kugira ushe gutsinda urubanza kandi mu vyo uri muravuga hari mukuri akajambo utekerera leta y'u Burundi Spesi nakaye. Akajambo je nshobora gutekerera leta y'u Burundi nkuko nabivuze kuva kare mpera kuri Kizigenza umukuru w'igihugu niwe mukuru kuri bose niwe tunohera ko yuko yobanza gakemura ibibazo byazingamitse igihugu imyaka irenga 50 hama bikaba ari byo byatumye izo ngorane zose zirakwirikirana hama bikabihagaze ku kintu kimwe navuga nyene c'ugwiri kurigwa ni ko ihonyabwoko ryo kwemezwa
hanyuma ingingo zikagenda zirakwirikirana kandi si ukuvuga yuko ngiye nk'ubucamanza novuga nti ico novunira akagohe ubucamanza abajejwe amategeko nuko ugize ikosa wese asoca atabwa mu mvuto hariho ayandi mategeko bashobora gupirikiza atari uguca bacokeza umuntu mu mvuto ubwo nyene bakavyiga hirya no hino kuko hari igihe bacokeza umuntu mu mvuto ugasanga umwimbu yahora asunika uciye usubira inyuma gusumba aho yari kuba ari degemvya akaronka ivyo bihano bindi guhana si misi yose guta mu mvuto umuntu akira noneho usanga niyo bamushize mu mvuto aca atangura gufungura ibifungurwa vya leta agafungura ivya gusa ugasanga mu bisanzwe amakuru arimo aratangwa niyaza kugaburira abantu bakoze ivyaha kandi hariho iyindi nzira nziza ibereye abashaka kumuhanamwo akabandanya yinziza igihugu nivyo rero urumva umwimbu nico gituma navuze nti umwimbu kacugabanuka urumva nk'abana hari guhuza usanga afise nk'abana cyangwa ugasanga afise nka societe zibiri zitatu ugasanga zirahagaze kubera umwe ukasanga ya makora ci yahagarara yari gufasha muri ico gihugu uwo mwanya ibintu byose novuga nti babanze bavyige bavyitondere imbere y'ugucokeza umuntu mu mvuto cyane cyane kubera ishari ngo ntaco yobona iwacu rero nivyo benshi bibatunze ngaha ahansavye indaro muri ubu Budagi ibicumuro byose ntibaca batamumvute ikintu mpora mbona baca batamumvuto nico umuntu yisha umuntu ico nico mnabonye badashobora kuraba hirya no hino aho oye ucurwa mu mvuto bonyene ibisigaye babanza guca hirya no hino bakaraba by'ukuri ko utubwirijwe kuja aho hantu hanyuma nkasaba by'ukuri kandi ndasubiye kuri ca kindi imfuvyi n'abapfakazi abantu 72 abantu bagiye barabura abantu ko boraba ko boke muri ico kibazo ubwo gwiri bakaruturira nshaka kuvuga iyo ngorane bakayikura ngaho nico nivyo ntandaro y'amabi yose yagiye agenda ndazi yuko basubije n'ibintu bagiye baranyagwa abo bantu ibi bataravye ngo nakarashaje ngo aragize gute igicumuro ntikibora no kugihana bishimikije amategeko kugira ngo abantu bagira ico batinya. Urakoze cyane kuri ako kajambo utekereye leta y'u Burundi atwizera yuko abo vyega bizobashikira bakagira ico bahinduye mu mikorere y'urwego rw'ubutungane na cyane cyane umugani wawe bahereye cyane cyane kuri ivyo vyanya mukuru nk'ibi vy'ihonyabwoko kuko ihonyabwoko rimaze guhanwa twibaza yuko na bamwe bashaka kuvuga bati finalement ubutungane bugira bufate inzira nziza hama n'ivyo bindi vyaha bigenda birakogwa bikabona kugenda birafatirwa umwanzuro ubereye. Adamo niyo nkuru akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro. Murakoze cyane mumenyesha makuru nico gituma ngira abantu benshi bakunda radio yanyu muraco kumbura ibintu mutaravye ngo muhonyanziki mugiziki no kuva mugakurikiza ibintu aho bitegerezwa guca nanje ndakunda abantu bameze uko rero mu kajambo ka nyuma nukuri nagomba ndagatumbereza kuri zirya nyabutatu zigize igihugu no kuvuga inama nkenguza amateka na nshinga amateka executive hamwe n'ubutungane murazi ivyo mwarahiriye gukorera abanyagihugu harimwo umutekano wabo ubutungane bushitse iterambere mu bintu byose kuri iyi si mu gihugu carico cose kuri iyi si ntigishobora gutera imbere kidafise ubutungane aho ndi muri Amerika barabikoze birananirana barasubira birananirana tumaze imyaka 200 atakajagari dufise naho bagize ikibazo hari ikibazo cyo kubonera abantu babirabure kandi ibihugu vya Afrika namaze kuvyumva barakunda kuvyitwaza cyane bavuga ngo muri Amerika ngo bahonyura abanyirabure yes baguhonyanze bagahonyanga ku ngingo bagasanga hariyo constitution bahonyanze baraza bakagukura mu gasho bakongera bakanaguhemba kije gihe cyose wari umaze mu gasho rero ntagiye kure nagomba ntume ubutumwa bwanje kuri ibi biro bitatu nyakubahwa perezida w'igihugu ufise ibintu byose mu maboko yawe biro zose uko ari zitatu urazifise kuzitegeka ko niwe ni uri umucamanza kizirenga ni uri umusirikare kiruta abandi ni uri ushoboye ibintu byose koresha ubushobozi bwose ufise muri ntuze yawe ukure mu majambo ushire mu bikorwa
namwe nshinga amateka na nkenguza amateka muserukira abanyagihugu twabizeye kugira ngo muturengano no kuvuga mutubera ivyariho muri leta mudukorera akazi kacu mushikiranganje ujejwe ubutungane subira inyuma urabe amakosa y'imanza zagiye zirakorwa muri kahise ukosora uhereye aho nyene ntitugume muri vya bindi umengo nta kintu gishasha cyahindutse kandi hari ibintu bishasha vyahindutse nako jambo je novuga ndetse kuri iki kibazo cy'ubutungane genda gita ku bantu bose harimwo inama nkenguza amateka na nshinga amateka kuko baserukira abanyagihugu nkagita kuri umushikiranganje bujejwe justice bwo bwatereza guhagarikira amategeko y'igihugu kuri executive nayo yatereza kuja gukontrola nko gukona kuraba ko ibintu bigenda neza abo bantu ko ari batatu n'ukuri baratumye igihugu cacu kibuko kimeze kuko yaba bakoresha amategeko bayakurikirana ubutunzi bw'igihugu buhagaze neza secretary y'igihugu bimeze neza ibintu byose biba bihagaze neza byose vyugariye ku butungane nukuri iri jambo ndarivuze nk'umuntu akunda igihugu ciwe yipfuzira neza y'igihugu ciwe kumbure afise imiryango mu gihugu muri ico gihugu karako mumenyesha makuru ragize neza ni no kuri ayo majambo nyene ashikirijwe na Adamo niyo nkuru ari muri leta zunze ubumwe za Amerika turangije ku kiganiro bibwirwa benshi bikumva bene vyo abo biraba twizera yuko ubutumwa mwabwumvise naho abene igihugu bagaze naho uwundi wari we wese yifuza gushika naho umukuru w'igihugu nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye yifuza gushika naho uwari we wese mu mpande zine zigize igihugu cy'u Burundi yifuza gushika twifuza ubutungane bushitse ubutungane butaraba akankunzi ubutungane udatangamwe amafaranga ngupfungisha abantu uko bigomba nkuko twahoze tuvyumva abatari bamwe bagiye baravyigamba bavuga bati nakayonsinda ivyanje vyose vyarangiye aho tumwe turavuga neza na neza uwo bitandagije Imana Vincent mu ntara ya Kayanza kuko dosiye yiwe na none umunsi ntirarangira imuhuza n'umwene gihugu bita Ndurenga Deo Ndagijimana Vincent yigambye kenshi gashoboka ariko na none umunsi aracidegemvya nta nkurikizi nimwe irashobora gukurikirana uwo munyagitugu Ndagijimana Vincent nuko rero Madame Gloriose Kabareke twizere yuko ni twongera kubatumira muzo kwitaba ibiganiro bitunganywa na Radio Reveil kukira ishirahamwe RENAPE-BURUNDI. Ego murakoze jewe RENAPE-BURUNDI ndakunda ibiganiro idushikiriza na kare urabona ko yanyuzwe n'intumbero y'ubutungane jewe aho muzondondera hose mfise akanya nzobitaba murakoze cyane Imana ibahezagire. Wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Uwundi dushimira ni Madame Supesi tugukengurukire cyane wakoze kwitaba ubutumire bwa Radio Reveil ikukira ishiramwe RENAPE-BURUNDI twizere yuko niyo twongera kukwikora ko uzotugambukira ukatwitaba. Ego cyane nzobikorana umutima ngororotse kuko Radio Reveil yashizemo inguvu mu kugira ngo itangure guha ibiganiro abavyifuza na cyane mu gushigikira no mu no gukubitira akagohe igihugu cy'amavukiro cy'u Burundi nahegitanye. Urakoze cyane. Undi dushimira ni Adamo niyo nkuru wakoze cyane kugabanya kanya gato ku kanya kadakwiye usanzwe ufise witaye iki kiganiro uza kuyagira abarundi ndetse n'inzego z'u Burundi zirimo twizere yuko niyo twongera kandi kukwikora ko yuko zotugambukira ukatwitaba. Murakize neza cyane amenyesha makuru ndabashimiye cyane nanje kuba mwanyizeye mukabona ko hari ikintu nashobora guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu. Iradio yanyu irafise akamaro kanini hanze y'igihugu ndetse no kubarongo y'igihugu cyacu n'abanyagihugu bari hanze n'abarindani mu gihugu kubera ko muvuga ibintu mu gutegura neza y'igihugu. Rero nimwampamagara igihe cyose muzondondererako n'ukuri ndi hano nzogerageza kurondera nyene ndondera akanya nshiremwe indana hasigaye kweri. Muragize neza cyane umwama barinde Imana yongere irinde radio yanyu yongere ntibagire kurinda igihugu cyacu cy'u Burundi dukunda. Urakoze cyane dushimire namwe mwese barundi kazi aho murereye mu mpande zine z'isi mwakurikiranye kino kiganiro. Tuzosubire kandi duhure mu biganiro bitunganywa na RENAPE-BURUNDI ikabicisha ku ma platform atandukanye. Ukaba ufise ico uterera ntutinye kutwandikira kuri renape-burundi@gmail.com canke murashaka kutwandikira ku muhora ukurikira
agasaraba ko guteranya amajana 254 amajana 791 50 plus 254 79 150 64 30. Uwarayimana abandanye kubazigama naho ubutaha. Bye bye. Twari twarasesejwe intwaro z'abatoro mwaratwaye muratsinda urugamba rwo kugarukanira demokarasi yacu twari twaranyasuye ntiwibagire ibihe bibi by'amagume n'amarusha waciyemwo ntuzewe irya myaka yose wamaze kurwanira igihugu ntiwibagire imibu n'igikonyo zica amajoro wararububunda imibarwa yose wamaze gutubitsa umukanda mu nda ivyagutumye utegegezura ku gikorwa wiyemeje kurangura ku gikorwa wiyemeje kurangura twibuka iyo twavuye utyo twubake kazoza keza ntiwibagirayo twe bene gihugu twahitiyemwo ntuzewe tutagira uburenganzira twari twaracumukuye tutagirayo ducira nayo tumira turicwa turangazwa ducika ibicibwa mu catuvyaye tubure ko na ruguru tuburiyo tuva tuburiyo tuja tutagira nayitabara abo dukingiye nibo batwiraramwo batema batongora bagera ku mboneza twari twitoreye barakindagura babakurikiza kw'abandi batagira ingano na nyarucarati bagiwe abagabo b'inyamunyu mwaca mufata icemezo cyo guhangana n'izo ngorane maze mugarukira Uburundi imwigeze mutegegezura ku gikorwa mwiyemeje kurangura ku gikorwa mwiyemeje kurangura mwarakoze turashima murakubitse ikibi mwaradusubije agateka kacu demokarasi mu Burundi ubiraganje by'amaguma n'amarusho waciye mu ntuzewe irya myaka yose wamaze wari watanze ubuzima ntiwibagire imibu n'igikonyo zica amajoro warararubu